ndakuramukije amahoro. Umutima wanje wagumye umpimiriza kugira ngo nshobore gukora ino video kuri uno munsi. Umutima wanje wanse by'ukuri ko ndonka amahoro kubera ntari bwakore ino video. Hama nkaba ndaguhaye ikaze mu 2025. Ndabizi yuko ushobora kuburushe kuko ndabizi yuko ushobora kuba waraye mu misi mikuru canke wamye kuryoherwa n'abagenzi, ariko ndagusaba yuko kumviriza kano kantu gatoyi kugira ngo ushobore kumva bino ibintu bitatu byonyene ushobora guheba kugira ngo muri no mwaka wa 2025 ushobore gushika ku iterambere ryawe. Muri no mwaka wa 2025 ushobore gushika ku butunzi bwawe. Nkaba ndaguhaye ikaze. Tarabikora manuka ngaho ifucu gira subscribe Jenny Jeff Habyarimana nuko byama. Hanyuma hano twama tuvuga kuri business, twama tuvuga ku mafaranga, twama tuvuga ku bintu byinshi, turatanga n'impanuro zoshobora kugufasha, zoshobora kuguherekeza muri no rugendo rwawe, mu rugendo rwo gutera imbere, mu rugendo rwawe rwo gushika ku butunzi. Kwega gatebe wicare wumvirize bino byiyumviro, kumbure urashobora gusanga ari byo byiyumviro wari ukeneye kugira ngo bishobore kukuduza mu 2025 nawe ushobore gushika ku butunzi bwawe, kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe. Ndakunda kubwira abantu, ariko kumbure sinzi yuko kenshi tuba turiko turabyumva kumwe. Ndakunda kubwira abantu yuko iterambere ry'umuntu ntiritangurira ku mafaranga menshi woba ufise. Iterambere ry'umuntu ritangurira cyane cyane ku ivyiyumviro byiza woba ufise. Hama ivyo vyiyumviro byiza uba ufise nivyo bishobora guca bimanifesta na bya bindi ushobora kuba ubayemwo. Ivyo vyiyumviro bikamanifesta ubuzima bwawe, bikamanifesta ivyo wizera muri wewe, hanyuma gutyo ivyo wizera muri wewe bikabonekera mu byo ucubamo. Reka rero ntatevye ndaguhe ibi bintu bitatu utegerezwa guheba, kuko ni ibintu usanga biriko biragutwara amafaranga, usanga biriko biragutwara umwanya wawe. Ibi bintu bibiri navyo ni ibintu nibaza yuko ari ibintu ushobora gukoresha kugira ngo ushobore kubakisha ya empire yawe, kugira ngo ushobore kuduga, kugira ngo ushobore gushika kuri rya terambere. Ikintu ca mbere, gerageza uko bishoboka kose witandukanye n'abantu batifuza iterambere ryawe. Bano bantu batifuza iterambere ryawe biroroshe kubabona. Aba bantu kenshi niyo umubwiye ati nshaka gukora ikintu, azokubwira ati iki kintu ndabona yuko atakizoshobora. Uzokumviriza muri bege abantu bagukikuje, kandi ntuzotangana ni wasanga ari papa wawe, ntuzotangana ni wasanga ari mama wawe. Ariko umaze kumva yuko ico kintu atagishigikiye, gerageza muzohore muvugana ayandi ma conversation, ariko vya bintu ufise ku mutima canke hahandi wifuza gushikako, hahandi wifuza gushika mu buzima bwawe, ntuzohora uhamubwira. Canke ca kintu wifuza gutangura, ntuzohora ukimubwira. Kumbure hari igihe ucumbaza ngo noheno campeba kuvugana na papa wanje, no campeba kuvugana na mama wawe. Ya sindakubujije kuvugana na papa wawe, sindakubujije kuvugana na mama wawe, ariko raba ibiganiro muzakugirana na mama wawe, raba ibiganiro muzakugirana na papa wawe, raba ibiganiro muzakugirana na muvukana. Nivyaba bishika ahandi umubwiye ati nshaka gukora ikakubwira ati oya we navyo woshobora, canke ati wewe ndabona yuko by'ukuri atavyo woshikako, uwo muntu gerageza umwihoze, gerageza kandi umushire kure y'ivyo biganiro. Sindakubujije yuko batoguma ari abavyeyi bawe, ariko baguma ari abavyeyi bawe, kumbura afise n'izindi mpanuro boshobora kuguha. Ariko ukumva ari no muri ba bagenzi bawe, babandi ba hafi kandi bagukikuje, babandi kumbure mwaba mugenda gusangira utuyeri canke mwaba muri kumwe muri groupe, gerageza witandukanye nabo. Kandi burya iyo umuntu ashaka gushika ku iterambere, hari ibintu byinshi usanga ariko ari itandukanya navyo. Ikintu ca kabiri naco ukwiye kwitandukanya naco ni ukwiyerekana. Kwiyerekana kino kintu kirazimvye cyane, kandi usanga kikubuza gushika kuri rya terambere ryawe. Hariho umuntu yambara kugira ngo bamubone, kugira ngo kiyerekane yuko ari umuntu w'umutunzi. Nagomba ndakubwire kuri kino kintu cyo kwambara, canke kuri kino kintu ushobora kubona umutunzi kanaka agiriye mu modoka kanaka, kumbure yitwa kanaka, hama nawe ugaca ushaka kuyigura kugira ngo werekane yuko woba utunze, canke werekane yuko nawe ufise amafaranga kungana n'ujya muntu, canke kugira ngo abantu bashobore kugufata
kugira ngo ushobore kuja kuri statut social n'abandi bantu baba mu yindi quartier canke muri ya quartier utuyemo. Nagomba ndakubwire kuri no si tubayemo umwe wese arafise umwanya wo kwaka, ni nka kujya kw'inyenyeri zo mu kirere. Chacun a le temps de briller. Nukuvuga yuko naho ushaka kwigiranya n'uwo muntu, naho ushaka kwigiranya n'abandi kenshi, ntuzobaho, wowe uzoguma uri wewe nyene. Nico gituma iki kintu cyo kwambara ngo kugira ngo niyerekane, iki kintu cyo kugura imodoka ngo kugira ngo niyerekane, iyumvire kugura imodoka kumbura yaguze miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi, canke ashobora kuba ari amanyarwanda, canke ashobora kuba ari amashiringi, canke ashobora kuba ari ayandi mafaranga y'ahandi, waguze miliyoni 10. Hama ugasanga izo miliyoni 10 nizo wari ufise zonyene, ariko wagiye kuyagura imodoka. Ni ca gihe iyo modoka izogwara ugasanga uri kuraka amadeni hirya no hino abagenzi, ngo guys ngo nimugende kunkoreshereza ya modoka reka je iragwaye. Iyumvire kugura ikintu udashobora kwentretena. Iyumvire kugura imodoka udashobora kugira full tank, uzogenda uragura ibihumbi 10 mumaje kutiza n'aba bandi uzo kwamuratahana imishisi ku mugoroba muvuye kumbure mu kabari. Ni vyiza rero yuko woshobora kurindira igihe cawe, hanyuma gutyo ugashobora kugura ya modoka. Canke ni vyiza yuko woshobora kurindira igihe uzoba ufise amafaranga akwiye kugira ngo ushobore kwambara za mpuzu wifuza kwambara, za zindi wibaza yuko ari nziza. Mbega muramaze kubona Bill Gates yambara Adidas canke yambara Nike? Burya mu bisanzwe twebwe turibesha kenshi na kenshi iyo twiyumvira yuko umuntu ashobora kuba atunze, ivyo turavye ku mateleviziyo canke turavye ku marezo sociaux, twiyumvira yuko umuntu yambaye Gucci, iyo umuntu yambaye Adidas, iyo umuntu yambaye Louis Vuitton, iyo umuntu yambaye amamarke nyene ajya komakomeye, twibaza yuko ari umuntu w'umutunzi akomeye cyane. Ariko sivyo na gatoya. Mbere izo marke ntizakorewe abatunzi, ntizakorewe abatunzi. Muragira hoshashe yiwawe kumbure uzoraba. Hanyuma rero kenshi usanga ugwaruka uriko uratakaza amafaranga yago kugira ngo juste kwiyerekane, babone yuko uri flashy bling bling dinet. Nabigiriyemo kenshi ariko ntavyo nzosubira, sinari bwatahura amabanga. Ariko mu nyuma maze kwiga, mu nyuma maze kuronka sagesse, sinasubiriye by'ukuri. Aha rero ndavuga wewe ukiri muto, wewe uri kurarondera, ugasanga twa dufaranga twawe twose uri kurarondera udoreza mu mpuzu, udoreza kugura imodoka, bica bihomba. Ikintu cya gatatu naco ukwiye kwirinda, ukwiye mbere no guheba mu mwaka wa 2025 kugira ngo ushobore gushika kwiterambere ryawe, no kwitaho ibintu bidakenewe. Burya abantu benshi usanga bariko baritaho ibintu bidakenewe, ugasanga uri kurumviriza ama information adakenewe kuri iyo telefone yawe, cyangwa ugasanga uri kurumviriza ama information canke amakuru kuri televiziyo adakenewe. Ivyo bintu birasubiza inyuma umuntu. Kubera iki? Kubera mu isanzwe iyi servo yacu ukuntu imeze, ukuntu Imana yaturemye, aha turi imashine ikomeye cyane gose. Imana yarakoresheje technology n'ukuri irenze ubwenge. Servo yawe ivuga ati ico uyeretse, ico wifocusingije ko, ico ugize focus naco, ico witayeho mu buzima bwawe, ico kigaruka kikaza mu buzima bwawe ari cyinshi. Nukuvuga ni witaye ibintu bimeze neza, ivyiza bizoza muri wewe. Kuko umaze kwitaye ibintu bimeze neza, ukumviriza ivyiza, aya matwi tuba dufise, aya matwi mubona ngaha ni nka kujya kwimbanyi y'umuvyeyi. Mwisanzwe ikintu wumvirije, ikintu caciye ngaha kikinjira kikaja mu bwenge bwawe, uko bigenda ko ariko kose gitegerezwa kuvuka. Nukuvuga gitegerezwa kuvyara ikintu. Nukuvuga yuko ni wacisha ibintu bimeze nabi, hazokuvamwo ibintu bimeze nabi. Uzokwibaruka donc uzovuga ibintu bimeze nabi. Horaho umuremyi w'isi, umuremyi yaturemye ntiyihenze. Rero ni vyiza yuko woza uritaho ibintu bikenewe. Ntubone amakuru y'abantu bapfuye uce ubabara ngo abantu bapfuye. Abantu bazokwama bapfuye imisi yose. Kuko hari igihe umuntu ashobora kubona ikintu ugasanga arakangutse, ugasanga umutima wagiye. Rero ni vyiza yuko wotangura kugira focus
kuri vya bindi ukeneye, ntugire focus ku bintu bidakenewe. Ibi nivyo bintu bitatu numvise umutima wanje unsugumira kukubwira kugira ngo utangurane navyo, kugira ngo ubihebe mu mwaka wa 2025. Kumbure ubu mwaka wa 2025 mu mpera uzovuga ati vy'ukuri vya bintu yavuga ni watangura kubishira mu buzima bwawe, ni watangura kubishira mu mabitide yawe, uzobona yuko ibi bintu bikora kandi ibi bintu ari byo, kandi ndizera neza yuko ntakekeranye yuko ibintu bizoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushaka kwiterambere ryawe, kugira ngo ushobore gushaka ubutunzi bwawe muri uno mwaka wa 2025. God bless you. Let me see you in the next video. Bye.